kubera indirimbo za nyuma mwaririmbye kwa sababu muziki ya mwisho indirimbo yitwa ngo nzirinda kukubabaza yari iryoshe nayo nyene zirinda kukubabaza zirinda kugushavuza nzoyikuririmbira mama I'll keep this on for you Chaduhurira muri ville ndahamagara asuguje nikataye suguje bari mufise ntuzenya agenda mu ntoke kwa ari agenda mikono palikuwa mdemi mucamumbira yuko ngo yango je sindi suguje ngo ndi Joshua ngo nimeokoka baherukana ari suguje basubiye gura mu gisagara ari facilitator abantu bandi basenga bakuzwa mbwa nkona je ni bisanzwe burya mu duhaye amaraso ya Yesu nanje mbona biramfasha navuga ati bwaundi tukango vyanse mu mubatizo ku maraso ya Yesu bira nimekaza kubatizwa lakini kwa damu ya Yesu vika. Est-ce qu'on peut célébrer celui qu'on appelle Jésus? Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, l'Éternel est son nom. Onezima arashaka kubanguka hari amashime cyane tumwakira. Onezima anaza kaharakisha makofi mengi sana tukimpokea. Prophet uyu yace ngaha acaza ngaha yumvise ko wakijijwe akaja hapa amesikia kama ameokoka ataje gupinga kugira arabe hayema yuko ivyo bintu bavuga ari ivyo. Alikujaga na kuja kupinga ili atizame kama venye wanasemaga ni kweli. Ico gihe yaza ngaha huyo wakati amekuja na mahoro yarafise alikuwa hana amani. Yari yaratandukanye n'umugore wiwe haheze imyaka 7 batabana n'umugore na mke wake parapita miaka 7 hawaishi na mke wake. Acharaza ngaha akaja hapa arakira umwami Yesu akapokea Bwana Yesu arakizwa akaokoka. Amashime cyane kubwico gitangaza ico nico gitangaza ca mbere amache ku mukozi mwiza yitwa Yesu Kristo yikorera ibitangaza. Makofi kwa mtumishi mwema anaitwa Yesu Kristo anajitendea miujiza. Aho yaba bamwita asase mahali kwa naishi wako na mwita asase kuko bama bagwana n'umugore yari ngumu gusa kwa sababu yeye na mke wake wako nabaki wanapigana tu. Hanyuma uturigisha inyigisho alafu kafundisha mafundisho kubabarira anayesema kusamehe. Uravuga ati umuntu wese afise umuntu bagiraniye ikibazo ukasema mwenye iko na mtu wako na matatizo amsamehe. Inyuma y'ijya nyigisho nyuma ya hayo mafundisho arabohoka akafunguliwa. Bari bamaze imyaka 7 batavugana n'umugore walikuwa bamaze miaka 7 barasura baravugana wakaongeza wari karategura kuja kumugarukana ayo mashimu komye kumengo ari ayo makofi mnapiga mbona after 7 years inyuma y'imyaka 7 umugore aba yabivuyemo uyo mke anakuwa ameshavitoka emo ariko ngo yumvise inyigisho y'imbabazi lakini ngo amesikiaga mafundisho ya huruma. Ndashima Imana ko bakwita asase. Nashukuru Mungu maana uko nakuita asase kuko aktere numwe wenyene kwa sababu aktere ni mmoja ni Yesu Kristo aktere numwe wenyene aktere ni mmoja tu abantu bose bigira ba watu wote wanajua muraba assassin mko wa assassin ariko aktere agiye kurangiza masinema ningoga mu izina rya Yesu kumaliza sinema haraka kwa jina la Yesu. Ansi assassin nigikiwe bwirima ansi assassin kitu gani unataka kumwambia Mungu? Haleluya amen. Je ndibuka nakorera ibugaramana n'umusirikare mimi nakumbuka nilikuwa natumikia Bugarama niko jeshi sinzi publicité yake aragira y'amazi ya kindi sijui publicité yake anafanya afise no dread ya maji yuko na dread macha ndamwamagara ndamaza ati suguje nikamita kase suguje twete ngato afise umugwi dushaka turakunda abantu badufasha kugira dutere imbere siko sisi hapa tukunda kwikora ku muntu uzenya ku musani yitwa King Plata umunyamwema ariko mwe namwe muratwemerera acahera igihe kirekire caduhurira muri ville ndahamagara asuguje nikataye suguje bari mufise ntuzenya agenda mu ntoke kwa ari agenda mikono palikuwa mdemi mucamumbira yuko ngo yango je sindi suguje ngo ndi Joshua ngo nimeokoka baherukana ari suguje basubiye gura mu gisagara ari facilitator aba muherukana uri mu pieton muzohura uri mu automobiliste aba muherukana uri w'amarira muzohura wuzuye umunezero. Wale ambao mmekutana huko binti watakwambia ushubereka some things has happened. Nimbu vyiza aravuga piga we sotopere geris ico gihe nakora publicity y'amazi akacu muri akwavi niko nafanya publicity y'amazi ya akwavi uva twahuye ndi muri ivyo tulikutanaga ariko ndani ambonye 2019 aliponiona 2019 nibasa ko ibajije ko ari agenda nadhani kwamba dizani ni agenda kuko Biblia yera nagenda na ni ndende cyane kwa sababu niko na Biblia nyeupe nilikuwa natembea nayo ndefu hivi uchiwa magana umuntu suguje ufuna hata mtu suguje uronderera unatafsia uronderera unatafsia Yesu barabwiye ngo muronderera umuzima mu bapfuye Yesu alimwambia ati uronderera umuzima mu bapfuye woturongwiye unatafsia wenye
alikuwa ndani ya wafu. Mumfashe mukomereza amashi abagirira neza. Tupigie Yesu makofi. I decree and I declare by the power of Jehovah himself. Abari bakuzi nabi bagiye kukumenya neza mu izina rya Yesu. Abari barakwirengagije bagiye kukunamira mu izina. Ni wavuga izina rya Yesu cyane reka gukorera ibihambaye. Yesu sana cha kutendea makuu. Nze kumbwira yuko mwakijijwe naciye mpagarara ahantu hari hajya muri ville. Nikasimama mahali pale mvile. Mabisi ya Musaga. Ndimvira ndavuga ati yarahevye kuririmba ajya mu Imana. Ningene yarazi kuririmba. Kubera indirimbo za nyuma mwaririmbye. Hari indirimbo yitwa ngo nzirinda kukubabaza. Yari iryoshe nayo nyene. Nzirinda kukubabaza. Nzirinda kugushavuza. Nzoyi kuririmbira mama. I'll keep this song for you. Hama iyindi mwihinduramwo Obama. Ungira majeruza Obama. Rap. Kugira naciye magara. Naciye magara ahantu ndiyumvira ndavuga ati nejewe ibibazo ndimwo. Nikashoma marika. Ko je naheruka kuva muri Somalia asanga umugore birananira kwihangana. Birananiye kwihangana namukubisa akiri mu kiriri nyene. Nawe acaja kwitwara amakajya akazi kacu muri Rodosha Militaire. Amahoro birumvika. Hamba cyafata ingingo yuko umushahara wiwanje ari we bawuha kugira ko naje dufate ukuntu nari imeze. Ko je nashavuye ukuntu nari imeze mu isi yahera ntarakizwa. Nilikuwa nikisika nilikuwa amaneho rero ageze kubatizwa sinzi mwarabonye ko nanacerewe. Igihe mumbaza ati burya ngaho mu gutwita nta mazi ajamwe murambaza nico nabaye ko ini accident y'imoto. Burya mbatijwe mvuga ati nubwo mbatijwe ku umugabo ati byose sinzi ko ari ukuri. Burya igihe muri ko abantu bariko muri ko umuntu yabatijwe bayujujwe abantu habana bandi basenga bakuzwa muga nkora je ni bisanzwe. Burya ajya mu duhaye amaraso ya Yesu nanje mbona biramfasha navuga ati bwaho ndi musaza. Tukango vyanse mu mubatizo ku maraso ya Yesu bira. Nimekaza kubatizwa lakini kwa damu ya Yesu vika. Est-ce qu'on peut célébrer celui qu'on appelle Jésus? Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. L'Éternel est son nom. Amarenda shimana ko yanshikanye ngaha umudamu twari tumaze imyaka 7 tutavugana nijwi giwe gusa ryaranshika kumviriza igihe tujya ku musozi sinzi umuntu twari turi kumwe turyamanye ko twaraye hajya mu mashamba mvuga ati ngira ndabi Imana aza kurondera ngahe we ni ariko arasenga ariko ararindira abone ikizombi kiza kwinjira na shetani ni kirofo yo musi ari gufuma basahagendera kugira ngo ambeshe ache bujya ari kubona ikintu angiona kitu kinakuja ari kuvuga ngo asibati ariko mu abantu muri ngamuka muracari ko muranyikeka mumbabarire murece ninene pe nami komera Imana amashi mu izina rya Yesu. Pigieni Mungu makofi katika jina la Yesu. Aro twari turyamanye je dufatira ku musozi nubwo utawufise kwizera uwo muri kumara kubwira mbona wewe nyine agumanye naguruka mu ijoro ndamaza n'ibiti mbona ngo ibiti byose ngo birimwe baba marayika eti naona miti yote irimo marayika ngasasa mbona sibioni. Ama rero niho yacambwira ngo we ngo Imana ivuze yuko ngo wige kubabarira ngo ngureke ko ni mutima w'inzigo ngo niho Imana izogira neza. We rico gina cyo ntangura kumva menga ntivyo kunda mubabarira ko nigihe cyose museze muza ati twica abarozi navuga izina y'uwo mugore ati wakati wote mkoza ambia tuwe wachawi niko nasema jina la huyo mke. Ubwo rero nzora mvuga amazina y'abarozi twica isi sange na amazina. Jina wachawi taua nisikutani nimemaliza watu. Mushiri bigaza hejuru. Vuga Mana sema Mungu abantu bose bishwe barenganye mu masengesho turabasengeye ngo bazigame ndaza kuraba ibyo mvugana n'Imana ku mugoro amare maze bukenka jambora ntiyapfuye nacamvuga ati bwa undi kwa prophet nta kintu kweri tune ko dafa je burya ari gihe kimwe mu cyamigisha inyigisho yo kubabarira ndumva nyine mutima menga ntivyokunda ariko bigenda biraza buke mu misi yaheze na telefone jane narahevye ko telefone ndanayiguze kumva message gusivuye ruguru kuko nabantu bavuga ati we ibibazo byo ni byatumye mama wawe wapfa we mama niwe wamwishe nkavuga ati ni mama kuno namukunda nimba yapfuye kubera ibibazo nyene byase ko yihangana numva sinashaka kutunga telefone ndaguraga telefone ndavuga ati nguraga telefone basi kama tushe kabayabaye numve inkuru za ruguru burya niho rero umudamu navuze ati kaje tuvuganisha turavugana turishurana neza ndamubwira ati ndi mukuza abapangayi abari mu nzu bakureyo cyangwa wagire neza ku buryo nzoza hameze neza tubona rakijijwe uburende ko narondera udufaranga ashobore kuduga kuraba abana murakoza bumvise nawe cyane ufise n'abana uko hata na watoto wow
asa neza. Ni bande bumvise ko ina yari comedy? It's so amazing. Ari umusirikare, alikuwa jeshi, avuga ko atubaha n'abaganza, alisema alikuwa haheshima kibazo cyari kiri muri we, kwa sababu ya matatizo kwa ndani yake. Yesu avuga ko yaje umudamu aba ikibazo, alisema alirudia kutana aramukubita, matatizo akampiga, avuze ukuntu babanye nawe, alisema gisi wameishi pamoja vibaya, avuze ko mu mutwe yiyumvira kuba umusani, anasema kama kichoro kwa njifikiri kuwa msanii, yaranaririmba, alikuwa atanaimba, ariko ari Imana yamuyumvira ko kuba umukozi wake, lakini kuna Mungu alikuwa anamjifikiria kuwa mtumishi wake. Urukundo w'Imana Ruri rimba usumbukwezi rusumbitsuba kandi kuzimu rushikayo watumye Yesa zamwisi yashu widuhaturu ure mbere ndawamwa nawitangazi watumye samya kira. Amen. Ibintu biri tugomba dusabe, vitu viwili tunataka kuomba mu kutegura kuduga, katika kuandaa kupanda, tubandanye tubimenya, tuendelee kuvijua, kugira ngo mu kuduga, ili kupanda azodugane n'umupastori umonga, apande na mchungaji mmoja wa hapa, sivyoga? Si kweli? Arashobora kuba we yakize, anaweza kuwa yeye amepona, ariko umugore agifisa makere, lakini unakutana mke wake angali na mashaka, ashobora kwikeka ko yaje kumwica, anaweza taka shakia kama anakuja kumuua kweli. Si kweli? Iyo kazi nziza Imana iduhaye, ni nafasi nzuri Mungu anatupatia, uko mwijuru barondera umwe kwa kizu, kwa sababu mbinguni watafuta mmoja wao, azotugane n'umupastori, apande na pastor mmoja, ajane intasho zacu, aende na salamu zetu, bari muzu tuganire nanje tuvugane, wako ndani tuongee na mimi tuongee, yumve ko ari naye ifisa ihagaze, asikie kama ni ushuhuda uko na mahali umesimama. Turifuriza ibihe vyiza uyu muryango, tunatakia nyakati nzuri hii familia, nibindi tuzobivugana na vingine tutaviongea, ivyo dushobozwa tuzobikora, venye tunawezeshwa tutavifanya. Imana ikugirire neza, Mungu akutendee vema. Yesu ni wabien mwani muziki nukinjohe, nyinyi amjiche kinanifurahisha, numuruomba mfisi ni mchoko na kwa niko nao, hiyo nuvisi naye ngizi, nikisikia ushuda kama huu manuvumengo ni recompense, kuko nduhishwa moralement organisationnellement, kuko c'est normal, nduhishwa physiquement, arabizi ndarahanze gesi ndaramunzu jarino nariko ndajama mvuga ngo ma niko nala nasema ati Mungu, izuba riranze hanze, jua linanijua nje, n'ukwezi kuranze hanze, hata mwezi unanijua nje, n'inyenyeri ziranze hanze, hata nyota zinanijua nje, zizonkorere zinitumikia, uzompagurikira zingwanire nk'inshuti kuko ndarara nazo, vinipiganie kama ndugu maana natutumika, zingwanire nk'inshuti kuko ndarara nazo, vinipiganie kama ndugu maana nalalaga nazo, ichoroshe si vyepesi gusiga umudamu kunda agukunda, kuacha mke unayependa naye kupenda. Abana banje murabizi ni watoto wangu nao mnajua, tugenda kuwa kane, unafunenda siku ya 4, siku ya 5, wa gatandatu, siku ya posho, uri kurara hanze, unalala nje, wihale conditions zishoboka kugira ngo yereke Imana ko wihevye ku bagaba, unajipatiaga masharti ya kutosha ili uoneshe Mungu kama mmoja. Iyo rero numvisi naye nikisikia sasa ushuhuda bimeze nk'umuti, viko kama dawa, mvumengo ndakomejwe, nakuwa nasikia nawe kwa nguvu, mvumengo nosubirayo, nasikia tena nirudie, kukugukira k'umuntu umwe, kwa sababu kupona kwa mtu mmoja si vyepesi. Ndaza bapfuye, najua waliokufa mubasani,
Mwasani Kanumba yarapfuye. Kanumba amefariki. Mangwea yarapfuye. Mangwea amefariki. Benshi barapfuye mu basani. Wengi walifariki wakakufia Mwasani. Hawakupata gai nafasi nimepata. Sizo umuntu nabyiye. Sijui mtu niwe kuambia. Bakeni baza ko narabayishikanwa kwisi. Mimi naweza kama nilikuwa sadaka dunia. Chanambwira ariko nangora. Nikamwambia kina mna tatizo. I'm ready for that. Nditeguriye. Gracia alikuwa aradushingira naye ejo. Gracia jana alikuwa anashuhudia. Avuga ukuntu Imana iko irahindura amateka y'ubuzima bw'umuryango we. Anasema kisi Mungu alikuwa anabadilisha historia ya maisha yake. Achavuga ngo ndagusengera dadi. Anasema tena kuombea dadi. Imana izigama wewe n'umuryango. Mungu akulinde wewe na familia yako. Ni yarazi ivyo alikuwa arakora. Hakukuwa anajua venye yuko anafanya. Alikuwa arankomeza. Yuko ananiweka hodari. Shengero ryiza. Kanisa lizuri. Igenda gusengeye wewe. Wakati nakuombea wewe. Nahagurukije intambara n'ivya kugwanya vyose. Nakuwa nainua vita vyenye viko kupiganisha vyote. Nibibona Yesu. Havionagi Yesu. Bibona uwo nyene yavyiru. Vinanaga huyo anayevikimbiza. Muzosengera abakozi b'Imana. Muwe mnaombea watumishi wa Mungu. Cyane abahamagariwe deliverance. Sana walioitiwa deliverance. Sinigeze mbona. Sijawahi kuona. Umuntu ngaha muri aka karere mtu katika hii anga yakoze deliverance miaka myinshi nk'iyi, alifanya deliverance miaka mingi kama hii, aguma ari muzima mu mutwe, abaki yuko hai kichwani. Murazi vyabaye mu vyumba vy'amasengesho, munajua vile vimetokeka mu vyumba vya maombi, uko bigenda, munajua gisi vinaendeka. Deliverance si affaire yaba, deliverance sio kazi ya watoto. Umusimanizo bereka ivyo tunigana navyo, siku Mungu ataonesha vile tuko tunagombana navyo, uzogira impuhwe. Mutasikia mbega ndabivuze kugira ngo mboneka gahamba. Je, navisema ili nionekane mkuu? Ndabivuze kugira ngo mubone urukundo wa Yesu ahamba. Navisema ili muone upendo wa Yesu mkuu. Ashoboye guheba Paulo, anayeweza kumwacha Paulo kugira ngo amashengero ashikigwe n'ubutumwa bwiza, ili kanisa zifikiriwe na habari njema. Paulo avuga termes nigeze ndayitahura mu ntango. Paulo anasema msemo sijawahi kuelewa mwanzo. Kumubabaro wasigaye kuri Kristo, eti maumivu aliyobaki kwa Kristo, ngo ndiko ndababazwa kubwo gutabagwa kwa, eti niko nayasikilizishwa kwa ajili ya kusaidiwa kwenu. Vyarancanga mwanzo vilikuwa vinanichanga. Nasema wote umia vya Yesu aje. Nasanze bino bitora. Nimekutanaga hivi vitu si vyepesi. Ariko biragoye guheba. Lakini ni vigumu kuacha. Abo ngiriri muwe na umudamu n'abana. Wenye nasikiaga huruma ni mke wangu na watoto. Change iyo ahuye n'ibintu bimupertirivye gato. Wala kikutana na vitu vinavyomvuruga kidogo. Kabona ukunarengegwa. Naona gisa nazidiwa. Havuga wow. Nasema wow. Imana mushoboze. Mungu amuwezeshe. Entretant umuhizi kazi my wife. Ni shujaa mke wangu. Nachatarahura nacho. Hakuna chenye hajakutana nacho. Nachatarahura nacho. Hakuna chenye hajakutana nacho. Ni jesengera abandi bubake ariko wewe abasenga kugira ngo asambure. Meno yatabatoka ni mwache nende wapi? Ndamureke nje hehe amenya azohongoka. Narimbwiye baje bo kuri live. Naambia wako kula. Sheri wangu. Garis. Numuhizi kazi. Ni shujaa. I told you. Ndabibabwiye. Mwibuke ko igihe cyose ngiye abahevye imisi yiwe ku bwanyu. Kumbuka wakati wote naenda nakuwa nacha siku zake kwa ajili yenu. Amazina nitwa na mafisa yiwe. Lakini majina yanaitwaga na yiko na yake. But I keep quiet. Ariko ndachecheka. Nikaka kimya. I pray for her. Ndamusengera. I know. Ndazi. Umunsi umwe. Siku moja. Yesu azodutweza. Yesu atatuchekesha. Yes. There is a day. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Imana mu mwanya iri kwiranezerererwa uyu. Mungu katika muda yuko anafurahia. Ikabiri kwirirata. Anakuwa yuko anajivuna. Kuwa huyu amesaidiwa. Ninamsihi. Imembo yari kumpa. Malipo angenilipa. Kubera ugutabagwa kuyu. Kwa sababu ya kusaidiwa kwa huyu. Iyihe abantu bose bashigikira. Alipe watu wote wanao support katika jina la Yesu Kristo.